Hello, 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 shalom, 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 shalom. Abantu bacu amakuru yanyu mumeze neza gabagenzi. Muraho, twebwe ni sawa turakomeye, turabaramukije abadukurikirana mwese, abari kure n'abari hafi, rero nizera ko mukomeye mumeze neza vy'ukuri. Abantu babumva ivyo tuvuga vy'ukuri. Abantu bo kubaho gose kubera ko biraryoshe kumva ko ibintu uvuga birenga imbibe z'igihugu hanyuma akawundi muntu mu kindi gihugu avyumva vy'ukuri. Kandi ururimi utavuga ngo uvuze igifaransa canke uvuze icongereza. Alors no munsi ngomba ko tuganira kuri topic imwe ariko ku bantu bakurikiranye iganiro bwa mbere John Olivier irakoze. Ndakunda kubasangiza ibiganiro nk'ibi bivuga ku buzima busanzwe, ibintu bidushikira mu buzima busanzwe. Mino minsi ndiko ndakora cane ku bintu bifatanye n'ama mariage, n'ama préparatifs n'iki donc n'integuro, ibintu vyinshi bifatanye n'imanza z'ubukwe kandi ko ziranahari kandi imanza nibaza ko ziba misi yose sivyo. Voilà, uno munsi ngomba ko tuvugana ku kintu cerekeye n'amakado. Amakado ku munsi w'urubanza, no munsi turi ku munsi wa mariage, sinzi ko mu batukana bari mu Rwanda canke abandi mu mico yanyu sinzi ko batanga amakado canke tuganuke nko mu Rwanda. Twebwe ino ku munsi wa mariage abantu baratanga amakado sivyo. Côté donc vous les mariés, umuhungu n'umukobwa mugaha amakado canke amagift, mugaha amakado abavyeyi b'umuhungu n'umukobwa sivyo. Donc abavyeyi côté y'umuhungu n'abavyeyi côté y'umukobwa. Alors rero hariho ibintu biba mu bihe vyo gutanga amakado, nico kintu ngomba ko tuganirako vy'ukuri. Ariko ahantu nagomba guhera, ikintu co gutanga amakado canke utuganuke ku munsi w'ubukwe ni ikintu ciza sivyo. Ni ikintu ciza kubera ko umuvyeyi nivyo abasohoye sivyo. Umuvyeyi abasohoye urumva umwana wawe aragize ubukwe, aragize mariage, ko le couple, ko umuhungu n'umukobwa bicaye bakiyumvira canke ko bisanzwe biri no mu muco, nta tegeko rihari vy'ukuri naho mutozi ba mugabo ko bicaye bakiyumvira bakana ko bikwiye ko bahitana akaganuke kanaka. Abantu batanga ibintu bitandukanye sindo bidondagurira ngaha, mugabo ko abantu bicaye bakahitana akaganuke kanaka bagaha papa w'umukobwa canke mama w'umuhungu canke mama w'umukobwa, ainsi de suite, w'umukobwa, abavyeyi donc banyu mukabubaha, ni ibintu vyiza cane vy'ukuri vyo gushima. Seulement ikintu co kuraba neza ni ingene ibintu bikorwa, kuko hari igihe bikorwa mu buryo butandukanye hanyuma des fois bigakoza des problèmes. Urumva bigakoza des problèmes, sinzi ko mumaze kubibona donc mu manza nyinshi. Mugabo igituma rimwe na rimwe bikorwa nabi bifise ibintu amarezo menshi bivako. Umuntu ashobora kwanaliza akiga ko imwe canke zibiri zitatu. Raison imwe nuko bene vyo bashobora kuba ari ibintu sinovuga ngo badaha agaciro, oya, bene vyo bishobora kuba ari ibintu kubera ko amakupure uko atandukanye, umuhungu n'umukobwa baba bava ahantu hatandukanye, baba bafise imyizerere itandukanye, ivyo bahitamo bitandukanye. Hariho rero abantu bataba babiha valeur, ugasanga ivyo vy'amakado n'iki tusa n'ibintu ataco bivuze kininiya vraiment. Ibintu ataco bivuze kininiya bituma umuntu atabikorerako amakarikire maniniya, uravyumva. Hanyuma bigatuma batabita ku mwanya ngo bavyiyumvire canke ngo babikorereko sivyo. Iyo yashobora kuba ari imvo imwe ituma haba ama déséquilibre mu gutanga amakado. Bisanzwe le problème en soi, nubwo ntayivuze, le problème en soi ikunda kuboneka ni déséquilibre ifatiye mu ngene abantu batanga amakado, kandi ayidomeko neza cane. Ikibazo kiboneka en soi ni déséquilibre iboneka. Par exemple, reka ndababwira je ngo nayigeze kuja mu rubanza, aho muri urwo rubanza rwose hari hatanzwe amakado 8 sivyo. Muri ayo makado 8, 2 yahawe kote y'umuhungu. Kote y'umuhungu hatanzwe amakado 2 gusa. Mugabo kote y'umukobwa hatanzwe kado 6. Uravyumva iyo difference? 2 na 6. Deja abantu bari ngaho n'abantu twari kumwe ubwo nyene bace batangura kuvuga amanalize, bace batangura gushishota. Ko abantu bose barabonye kumwe barabaye ikintu. Kote y'umuhungu hatanzwe 2,
donc ngira bahaye papa we na mama wiwe, mugabo kote y'umukobwa baratanze zihabwa kwa nkaguhera 1 2 3 4 5 6 7 urumva vanga nyine amakado menshi gose, umva iyo déséquilibre abantu baragize amashusho tuma muri sande abona ko babivuze ko ibintu uravyumva, kandi vyama vyabaye mu maka menshi, sinzi ko ako kantu mpora mukabona mu manza. Alors rero no musanga batuganiye kuri ico kintu, turabe eske ni ciza si ciza, eske ni ikintu gishobora gutera ikibazo canke si ikintu gishobora gutera ikibazo. Icambere navuze imvo, kenshi imvo zibitera, imvo ya mbere niyo yuko ushobora gusanga muri couple abo bantu babiri umuhungu n'umukobwa ko mu bantu baba bava ahantu batandukanye, haba ibintu vy'amakado ari ibintu nyene imiryango idashirako n'ama importance n'iki tusa kweri urumva par exemple abantu bankatwe tuba twivira ruguru mu caro mu Rwanda niko bavuga, ariko usanga n'abavyeyi bawe ibintu vy'amakado umuha mutamuha we nta importance ibintu bifise tusa, rero ugaca usanga nawe w'umuhungu canke umukobwa nta importance umengo wabishizeko vyatari bon dimo ntimwicaye ngo mubiyage voilà. Hanyuma ikindi kintu ca kabiri gishobora gutuma kenshi haba ayo ma déséquilibre ni imvo z'imiryango tuvamwo zirashobora gutuma haba ayo ma déséquilibre vy'ukuri. Kubera iki, reka ndababwire exemple, ushobora gusanga par exemple umuhungu wewe umuntu ari muri gahunda azoha ni sa mama hamwe na papa wiwe, kandi urabona biba ari ibintu bisanzwe, ni deux personnes, ni bake sivyo, mugabo ugasanga par exemple nk'umukobwa canke umwe muri couple ugasanga ugiye kubiharura neza ugasanga n'umuntu par exemple arafise famille yabamwo, ndabera ingene rimwe na rimwe usanga vyavuye ku miryango, ugasanga afise famille yabamwo niyo agira asohokeremwo, ugasanga yarabaye ku mutante, ugasanga yarabaye ku oncle, ugasanga wamwigishije secondaire donc n'umuntu wo mu muryango, urumva n'umuvyarawe ainsi de suite, urusanga ku munsi wa mariage umuntu afashe la décision ko abantu bose ategerezwa kubashimira kuri mariage. Muvyumve neza akantu mukumve neza, donc umuntu yagize mariage hanyuma yabaye nko mu miryango itatu canke ine, uravyumva, harimo wamwigishije université, harimo wamwigishije secondaire, harimo wamwigishije ngana primaire, abo bantu bose umuryango umuntu yabaye mu miryango itanu aca apanga ko abo bantu bose ategerezwa kubashimira. Voilà, alors niko ndavuga, ugasanga uwo muntu yabaye nko mu miryango myinshi vy'ukuri, ugasanga yabaye mu miryango myinshi, yarabaye ku oncle, ku mutante, aho yabaye yiga secondaire canke yiga primaire siho, aho yabaye yiga primaire siho yabaye yiga secondaire, urasanga aho yabaye yiga secondaire siho yabaye yiga université, aho safise abantu yabaye ko kandi bafise akamaro bamumariye mu buzima bwiwe, bafise donc ico bamaze dans sa vie. Uravyumva, umuntu aca ashaka ku munsi wa mariage abantu bose ati je ntegerezwa kubashimira, ntegerezwa kubaha amakado vy'ukuri ndabashimire. Voilà, ishobora kuba imvo kindi imvo y'ayo ma déséquilibre, donc bene vyo bashobora kuba batafashe umwanya ngo babiganire, no kuvuga mwebwe mufise urubanza, kubera ko amastress yo kwiruka ainsi de suite, ku munsi wa nyuma usanga niho mutanye peut-être umuhungu hari igihe ahitana ibihumbi amajana ngahati rondera amakado ainsi de suite, uravyumva, ntimwicaye ngo mubigane, kindi kubiganira donc je veux dire ntimwicaye ngo muvugane muti bon voilà urubanza rubageze none ni bande tuzoha amakado, kubera iki tuzoyabaha, benda ivyo ni ibintu vyo kwicara abantu bakavuganako, ni bande tuzoha amakado, kubera iki tuzobaha amakado, twobaha ayahe par exemple, sivyo? Iyo rero nyene ashobora kuba imvo, donc uravyumva, navuze ko abantu bameze gutandukanye usanga bamwe batabiha agaciro, ntibahe agaciro, iyo ishobora kuba imvo ko umuntu ashobora kuba ava mu miryango y'abantu benshi bagize akamaro ku ma etape y'ubuzima bwe atandukanye, ashobora kuba imvo umuntu avuga ati quand même abantu bose ntegerezwa kubashimira, uravyumva, ko abantu bafise stress bategerezwa mu mwanya wo kwicara ngo bivugane neza ido n'ido ingene bikorwa, donc n'uburyo bobikoramo neza, nayo ishobora kuba imvo. Voilà, ariko nk'abantu izo mvo zose zishoboka kumwe n'izindi tutavuze ngaha zishobora gutera ikibazo, nukuri zishobora gutera ikibazo, kandi ababwire iyo habaye iyo déséquilibre mu vy'amakado, nawe mwiyumvire par exemple mu rubanza rumwe harimo kado 10, umuryango umwe wahaye kado imwe canke zibiri, uwundi muryango wahaye kado zibiri, bambe 8, les deux familles, twebwe iyo nko mu Rwanda ingene bagira mu mariage bameze mu masale y'amafete, twebwe ino les deux familles ziba zirabana, sivyo? Donc abageni babicaye hagati, hanyuma kuri no kote yicaye kote y'umwe Jean umuhungu, kuri no yindi kote yicaye umukobwa,
Alors ingene muza gutanga ayo makado les deux familles ziko zavyihweza muratwaye deux cadeaux murazitanze murahaye papa w'umuhungu na papa w'umukobwa par exemple hanyuma muciye mugenda donc papa w'umuhungu na mama w'umuhungu hanyuma muciye mugenda kuri côté fille muciye mutangayo kado 8 canke 10 imwe murahaye mama wiwe murahaye papa wiwe ni neza muhaye nyokuru wiwe muhaye sogokuru wiwe muhaye umutante yabayeko umonkre yabayeko muhaye wamureze muri primaire muhaye si de suite hari undi muryango uri hariyo kuravyanariza ukavuga uti kameme urya mukobwa ariganza cyangwa urya muhungu ariganza vice versa ko bashobora gutanga nyinshi ku muhungu canke ku mukobwa je nkiyo nagiye mu vy'ukuri batanze nyinshi ku mukobwa abantu bose umva basha banariza ati sha umukobwa ariganza kweli ko arikunda avyumva kweka ashobora guhitana amakado nkajya yose bakayatanga kuri kote y'umukobwa gusa yavyumva alors donc la famille indi biriko iranaliza ainsi de suite nako ndavuga nti rero ibintu bishobora gutera ikibazo mu buryo bwahe d'abord iyo nk'umwebwe mutabivuganye ko ari igihe usanga nk'umuhungu yarahaye amahera umukobwa turagenda ndaya amakado kagira confiance umukobwa yaje yaruriye amakado kubona bivuze ko ari igihe muguru umwanya kwivugana umukobwa yaje yaruriye amakado 8 azoji wabo canke 6 wabo umuhungu akavuga ati azoji imwe canke zibiri nta problem kandi nk'uko umuhungu agifise nk'umuvyeyi umwe na papa we canke mama we asigaye ati tuzoshimira papa we canke mama we gusa mugabe iwe yaharuye na nyokuru na sekuru iwe yaharuye na oncle na tante problème bonjour les dégâts ngizo ziri ngaho urumva rero problème ya mbere ishobora kuba iyo mwebwe mutishaye ngo mubivugane bishobora kuzana conflit entre vous mais oui parce que abantu bashobora kuza urubanza rwaheza bakubaza w'umuhungu ati bijya bintu mwahize nibiki hawo kuri kote y'umukobwa mutanga kado 10 uravyumva twebwe iwacu kode iwacu uravyumva ata kintu na kimwe mwatanze kadimwe canke zibiri uravyumva bonjour les conflits bonjour les dégâts muri muvyumve neza ni mu muryango mushasha ubwo umuryango mushasha nyuma y'urubanza haravyutse amadega haravyutse ibibazo haravyutse ingorane uravyumva donc ni hagati ya mwebwe babiri kandi izo ngorane ntizari nécessaire iyo ngorane kumbure ntizari zikenewe uravyumva hanyuma uretse mwebwe entre vous izindi ngorane zishobora kuba hagati ya les familles urazi ko ashobora kuvyuka amatanso hagati yo miryango umuryango par exemple w'umukobwa cyangwa umuryango w'umuhungu umuryango w'utaronse nyinshi par exemple akavuga batisha bajya abantu bariganza kwe bajya abantu bariganza basanga basi prenons ko twe exemple pratique prenons nko ku mukobwa aribo batanze donc umukobwa yashe yikunda agatwara amakado menshi wabo abantu bashobora kuvuga ati umukobwa vraiment agatangura kukujije kutari mu ntango z'urugo mu ntango z'ibintu byanyu babaca umukobwa yiganza gutya umukobwa ntagomba ikija kuri kote y'umuhungu umukobwa turabona ko naho uzogenda umuntu azokwakira naho uzogenda iwabo ariko kuri umuhungu ntazokwakira iki ainsi de suite batangura amajijuma uravyumva kubera iki kubera ko ivyo bintu babonye vuga bati umuntu atanguye kwiganza kare umuntu atanguye kugaragaza amasinyo yo kwikunda gutya aso point umuntu hano umuntu azokwakira cyangwa umuntu azokunda ikintu kija kuri kote y'umuhungu voilà donc ushobora kuvyura donc mumvize problèmes ibintu avuze kandi nyamukuru ziri majeur iyo déséquilibre ibaye mumvise imvi ishobora kuzitera imvi ishobora kuba ziyazose nadondaguye ntagomba gusubiramo mugabo consequence ishobora kuba ko bishobora kuvyura ama conflit hagati ya mwebwe babiri iyo hayerima bijya bintu vyabaye atari ibintu mwicaye ngo muvugane uravyumva hanyuma ikindi hashobora kuvyuka amatanso hagati y'imiryango imiryango atangwa kujijana gucana imanza niki sa n'umugore wawe canke umugabo wawe batanguye kumishamo ukuntu bavuga bati umuntu tugerageje kuraba ibi n'ibi bibaye ku munsi w'urubanza umuntu vraiment turabona ko mu rugo iwe ho izo skandale mu rugo iwe izo skandale voilà nuko donc les deux conséquences zishobora kubaho vy'ukuri alors je nagomba duse n'abantu bimvira ama solution ariko nibaza ko ikintu mvuze vraiment nibaza ko muhora mukibona muze mwanaze guhera no munsi ni waraba kino ganiro uzohora uraba mu manza uzojamo mu manza uzojamo uzokwanalize urabe iki kintu ni ikintu kiri freka vy'ukuri aho ushobora kubona ko hari déséquilibre nini mu bintu vy'amakado urabona ko habaye mu kwikunda mugabo muri kimwe mu masolution agomba gutanga imwicare muvugane before ko urubanza ruba ni ikintu gikomeye icara muvugane bino bintu amakado akenewe nangahe s'il vous plaît umuhungu n'umukobwa amakado akenewe nangahe amakado akenewe tuzotanga tuzoyahande nande sivyo uravyumva tuzoyahande nande ikintu kirakomeye kubera ko iyo abantu batavuganye hashobora kubamo amakosa uravyumva par exemple reka ndabwire nk'iyo abantu bagiye kujija ibintu mugwa muri mwarabivuganye
prenons nk'umwe mwarivuganiye entre vous mukavugana muti kuri ya kote ni haje zitanu kuri ya kote par exemple ushobora gusanga nk'umukobwa gusiguri akakubwira ati par exemple je hari abantu batatu canke bane bafise ico basigura mu buzima bwanje vraiment hamwe no bashimira ku musi wa mariage ikintu cyo ari ikintu ciza gose uravyumva umukobwa ashobora kubigusigurira hanyuma umuhungu akamubwira ati jewe nta problème jewe vraiment muri savye banje bandeze nta wundi muntu vraiment mbona nkwiye guhakata ugasanga abantu babonye deséquilibre mugabo les deux bo bene urubanza baravyivuganiye kandi nta problème n'ivyo rero iyo mwe mwavyivuganiye n'amahoro menshi vraiment mugiye mutabivuganye ni bonjour les conflits bonjour les dégâts cyo tuma navuze mwebwe take your time nukuri muganire before muvugane hakenewe ikado zingahe zohabwa abande ainsi de suite nivyo mwobaha hanyuma mu mikoro mwabivuganye sivyo iyo mwabivuganye abara amahoro kuko iyo mwabivuganye nta problème bisura gutera sivyo iyo mwabivuganye nta problème bisura gutera hanyuma ikindi cyo gukora je no hanura les couples nico kuba malin mukavugana le rôle y'amakado n'amasembole sivyo amakado n'amasembole si ibintu vya grave umuntu avuga ngo umuntu ataronse arababara umuntu ataronse aza gushavura kado ni symbole jewe hariho naho murambona bahora kubashimira babaha utuntu dutoyi vraiment utuntu dutoyi urabona nk'umutama mu kumushimira bakamuha inkoni ziya nkona batama bitwaza bakamuha inkoni sinigera bazita canke bakamuha ishapo bakamuha ziya nkofero umuntu yambara uravyumva hari abantu babigira donc ibintu bitoyi gushimira umuntu ni symbole c'est ikintu cahatari gose uravyumva hanyuma ikindi rero nashobora kugira kuvuga ati umuntu yaragize akamaro mu buzima bwanje mugabo mu kumushimira pas obligatoire makondi ndakumuha ikintu kuri mariage uravyumva yose ni imwe mu astuce umuntu ashobora kuyumvira yofasha uravyumva preno muri couple hariho umuntu yakugira akamaro abantu benshi uravyumva warabaye ahantu wiga secondaire warabaye ahantu wiga primaire nakani yakuriye minervare nawe nikani yakuriye maternelle ainsi de suite abantu 10 mu buzima bwawe ushobora kuvuga bose kugira ngo bahere ngo amakado icyarimwe ku musi wa mariage wapi uravyumva ushobora kugira shwa ukavuga uti bon preno kugira ntidukire scandale ku musi w'urubanza je abantu babaye abantu bakamara mu rubanza rwanje ni benshi mugabo preno par exemple abantu ngoma nzotegura amakado yabo tuyabasanze muhira par exemple uravyumva abantu banagomba ashobora kuba before mariage avant mariage canke après mariage uravyumva par exemple nka avant mariage hajya umuntu ugenda kwerekana donc preno nk'umuhungu hajya dufate ko ari nk'umukobwa afite abantu benshi bagize akamaro mu buzima bwiwe hajya ugenda kubereka donc umukwe ainsi de suite uravyumva hari abantu bahitora umuhungu bakaja kumwereka imiryango basenge n'ibindi pardon donc ukavuga uti jewe ico gihe ngo manzo profite ngende nshiriye agashimwe umuntu yandeze sivyo ukamushimira uravyumva aho ubwomvye kuvuga uti reka nevite yuko quand même abantu bose bagomba ko nzobahera amakado muri mariage nta no yabigusavye banagomba mugabo hari ubuntu tinaka vraiment akwiye gushimirwa niyo opportunité uravyumva ni go rubanza nkoze ruhambaye mu buzima bwanje alors reka profite ndamushimire uravyumva donc umuntu agaca afata iyo umuntu agafata iyo occasion agashimira abantu sivyo yoro ni astuce je ndabahaye vy'ukuri umuntu ashobora no kuvuga ati je sinzobikorera ku musi wa mariage mugo nzobikora après mariage nzotora umunsi nje kuramutsa abantu kanaka hanyuma ndabashimire ndabashira utuganuke uravyumva par exemple ugasanga umuntu uramugiriye neza muri ico gihe donc uramufashije voilà yo nayo ni l'un des astuces umuntu ashobora kwiyumvira nayo nyene igafasha voilà nuko iyo ni astuce ya kabiri hanyuma ikindi kintu ca gatatu nico kuraba ikibereye uravyumva guhitamwo ikibereye ikindi kintu nico guhitamwo ikibereye urumva guhitamwo ikibereye aho umuntu avuga ati bon voilà umunezero w'urubanza no twebwe babiri no dushaka nyamba duhisemo ko ari hazoba wikado neuf cadeau c'est pas moi tuzobikora gutyo parce que ikibereye nico uravyumva umuntu yubaka ibintu naho nyene afite target yo kuvuga ngo je vais plaire kuri naka je vais plaire kuri tante wanje canke kuri oncle wanje mugabo target niyo kunezereza jewe niyo kunezereza twebwe le couple d'abord objectif ni twebwe le couple objectif c'est pas abandi bantu urumva donc guhitamo ikintu kibereye
ico naco nyereza ko ari ikintu nyamukuru kubera ko iyo umuntu avyubakiye navyo nyene kuri vya bindi vyo kuvuga ngo banaka ndabanezereze sinshavuze naka sinshavuze la personne nuriya naco nyene ikintu kitari ciza voilà kuraba ikintu mwebwe kibereye muhisemo gutanga nyinshi kabitamwo c'est votre choix mugabo mwe mwavyumvikanye mwe mwicaye mwabivuganye mwaravye kibereye mvuze muti quand même il faut que tuba malin bimwe tureka tuzobikore ande y'urubanza kugira quand même tuvyure des frustrations mu bantu tuvuye des frustrations donc mu bamambe bazoba baje mu rubanza niyo choice muyigize naho nyene ikintu ciza. Bon voilà donc bref ni ivyo twavuze twabonye yuko déséquilibre donc amakado ni meza nico twahereyeko les cadeaux ni nziza vraiment mugabo twabonye ko ya des cas où les cadeaux viennent pour diviser iyo abantu batabaye male sivyo twavuze ko dushobora gutera ingorane zibiri soit conflit entre couple uravyumva canke amakado akavyura amatension hagati ya deux familles sivyo turabona ko imvo kenshi nuko les deux individus baba bahuye bikuriye kandi abantu bava mu miryango itandukanye ushobora kuba bava mu miryango ivyo bintu bidahabwa agaciro gose umwe avuga ati jewe ivyo importe pe ntaco bivuze kininiya ainsi de suite uravyumva hanyuma ikindi twabonye yuko ushobora kuba vous les deux donc muticaye ngo mufate umwanya wo kubiganira ikindi twabonye nuko mwebwe babiri murashobora kuba donc umwe muri mwebwe yakuriye nko mu miryango aho yagiriwe akamaro n'abantu benshi uravyumva hariho umutante we yamufashije hari umunke yamufashije hari umukuzi yamufashije ainsi de suite umuntu akavuga ati quand même reka jewe ndondere amakado menshi ainsi de suite uravyumva donc ivyo birashobora kudiviza birashobora kuba problème kuba source iyo déséquilibre turiko turavuga hanyuma tubona ko la solution faut ko abantu bicara bakavugana faut abantu bicara bakaganira hanyuma bagatrouva le juste milieu sivyo bagatrouva le juste milieu kugira ngo bashobore gushika ku kintu kanaka iyo abantu bavuganye iyo abantu bicaye bakaganira solution irashobora gutorwa sivyo iyo abantu bicaye bakavugana voilà turabonye ko hari igihe mushobora guhitamo muti iki kintu donc nta bushobozi gifise buniniya donc ivy'amakado hamwe turashobora kubatangaza ibiri ahandi zitanu canke zitandatu nta problème nivyo twivuganiye entre nous ugasanga murabihisemwo nta problème mubihisemwo ni sawa bitaza kuvyura amakonflit entre vous nta problème uravyumva nkuko mushobora kuvugana muti bon voilà reka tube malin kugira ngo quand même urumva harimo vous les deux mugabo harimo n'imiryango ije ishobora kwiyumvira iki ubonye hamwe batanze kado 10 ahandi imwe canke zibiri mukavuga muti reka tube malin jewe la fille ou bien le garçon ko hari abantu benshi bagize akamaro mu buzima bwanje reka abo bantu nze kubashimira autrement tuzoha amakado avant urubanza canke tuzoha amakado après urubanza mukabitamo kubikora gutyo mugabo iya deka les cadeaux abantu batanga cyangwa ubuganuka abantu batanga mu manza budiviza abantu bakavuga bati umukobwa afise kwiganza umukobwa tubiravye ingene iwe ariyo hagiye amakado menshi afise ibintu byo kwikunda no kwibabara gusa usanga abantu bagize amajijuma ku muntu kumbura atari nayo par exemple ndavyumva cyangwa ugasanga umukobwa nivyo yikunze cyangwa umuhungu yikunze akavuga ati wacu tuzotanga kado 5 6 mbwi wanyu imwe cyangwa zibiri zirakwiye voilà ibintu nk'ivyo voilà nuko rero reka tubigarukirize hano mugabo vy'ukuri ibintu nk'ibi niwe wabuze abantu bariko bagira ama challenge nkaya bafashe voilà nuko akaba irya mbere wavye ikiganiro ugire s'abonner aho munsi subscribe canke ugire partage ugire ama like ugire ama share wandike ama commentaire ainsi de suite nifuza ko twiha target muri kuno kwezi avant ko guhera dushikane ku bantu 1000 tugeze mu turi mu gushika abantu 700 ngira ngo turi mu 650 tugire target birakunda aho tugera ku bantu 1000 muri kuno kwezi kwa mbere birakunda wowe usanga iziganiro umuntu canke ukibonye ufite honde kuri sabone kugira ngo uje mu bantu bacu ikiganiro kije tugigusangize mugabo nawe ugishe no ku mastati izi mpanuro vraiment ntuzisangize wenyene nawe ukumviza iminota 5 ntukimare basigishe kuri stati nta burundi umuntu ubiza iminota 5 ikamufasha sivyo voilà nuko merci beaucoup musi mwiza canke ijoro ryiza ivana n'amasaha umbirije kino kiganiro ciao